Funny. Odi up. Odi up. Yeah. Sandi Umoja TV. Urayizi? Usanzwe uyizi? Funny. Mu bakinyi b'amare hari ukuntu burya niko sindi uko uravyiga ko umenga turaciyemwe imigwi umenga abakinyi b'amaresi mu Burundi umenga turaciyemwe imigwi umenga ari akagwi ka babandi bariya anabandi umenga ni ka babandi aho ndi baducushaka ucuvyumva gasanga hariho imigwi kanaka idashobora kuronka amahigo yo kuja mwayo mahigano kandi twari gupasa kuko nitumenye iyo vyateguriwe mustayateze nayi none unzihe ndakuze muri GFS kina amafilme neza ndakwibuka kwanza jewe ntaranatangura no gukina filme nyene waranyinspire urabeshe ntangaje no kubona rero commentaire ngo mbizi muvuna ariko commentaire mbi sometimes il faut critique no commentaire mbi navuze kadayikubwira commentaire mbi navuze ni nkigende buka nkigira udufilme tugufi wazomva ngo ni nka umwagiziki filme uri kurera y'iminota nkine mba nayikoze umusi wose narushe natemfashije nagize ngo nkahore mugize This is Sandi Umoja TV. Bwa twababwira kubaha ibintu biri update, c'est-à-dire ibintu biri ku mwanya. So, uno munsi tarinze kubabwira amajambo menshi twaje kuraba umustar icyamamare mu masinema ndundi akaba ari muri kano karere nyene ngaha hafi. Rero ikihari mudukurikirane kugira amaka tumuvugishe mumve iyo yavuye yari ko araja ivyo arimo nico tuje kora nico ari ko arakora muri kano karere kangaha. So mukanya cameraman let's go. Okay, muri no mwanya twahise aho cyamamare kiri Funny. Ubu rero tugomba tumuhamagare hama tuvugane atubwire ivyo arimo ivyo ari ko arakora nibindi tutazasanzwe tumuziko. Okay, it's fine. Funny. Odi up. Odi up. Yeah. Sandi Umoja TV. Urayizi? Usanzwe uyizi? Funny. Funny. Funny, turashaka kuvugana. Turashaka kuduha umwanya muto cyane ama byo byose tuvugana ibintu biri essentiel. Hama bikunda turashaka gusohoka hanze gato ko si c'est possible. Oui. Mureka kwihuta arazi n'umwanya muto gusa zo baduhejeje. Okay. Funny ko ashajije no. Funny haratesa. Yego. Uranyi biratonga Albert ngende wipi. Albert ntagura. Kugikure. Toshobora guhagarara keke pare nga. Si c'est possible. Baramvugu. Funny ni ai. Ura. Da meze neza. Yego. Nanda gukumbu. Rakot. Wahora. Ahanye. Mbe uranyibuka. Mustayateze nayi. None. Unzihe? Ndakuze muri GFS kina amafilme neza ndakwibuka kwanza jewe ntaranatangura no gukina filme nyene waranyinspire. Urabeshe. Ntangaje no kubona Sike uri mu journaliste ndazi. Okay, Funny twamushikiriye. Nuwo cyamamare twako turababwira ko agomba tubwire bishasha ivyo arimo nivyo ariko arakorera ngaha hafi twamusanze hama kuri mic muri kumwe na Diama umushitsi nawe twarose ngaha yitwa Funny. Yo musirero ni wagiye kutubwira ibintu byinshi asanzwe arimo ivyo mazi imisi arimo kuko twabonye ama post menshi kuri Instagram kuri Facebook kuri WhatsApp byinshi cyane. Funny. Jinge kumenya kwanza widondore abasanzwe batakuzi neza izina giwawe ahuba peut-être ibintu mwe nivyo. Abatanzi nitwa Uwimana Vaccine niyo mazina nawe n'abavyeyi hama nkeka ayubuhizi ni Funny Ravine nkabamba nganye mu gisagara ca Bujumbura muri commune Mukaza ego
hama nkaba ndi umukinnyi w'amareresi nkongera nkaba n'umudandaza. Oh, murabadandaza urumva muba mudandaza uduki ngaha we? Tudandaza ibintu bijyanye na fashion, ibintu byo kwambara. Yego. Okay Fanny, nimba atari ikinyegezwa mwoba mwiziki? Mu bukeye tuze mu bukeye ruguru gusa inyuma mu bukeye twabandanije ino ntitwagize amahirwe yo kuyamarira. Yego mugabo yego turashima. Okay Fanny, turazi yuko muri monde y'ireresi ndundi uri umuntu tuko turabona uri kurakora ibintu byinshi kandi bitandukanye kandi wama kuri terrain. Ikintu cyambe umuntu yashaka kumenya tubwire n'abadukurikirana ko utubwire ikintu nyamukuru cyatumye d'abord winjiza muri iyo monde y'amareresi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ikintu nyamukuru cyatumye ninjira muri monde y'amareresi, kwanza ubwa mbere sinanzi ko mfite iyo mpano yo gukina kuko nari umuntu ahoze cyane, gusa nari nsanzwe ndabizi ko mfite impano yo kwandika. Nari nsanzwe mfite impano yo kwandika kuko ndibuka nkino ku ishuri niganevye umwigisha yarafashe ndiko ndandika yere aho mugana ariko nandika indirimbo, gusa haragera igihe navuga nakuze nyene gose nagiye mu buzima bw'abantu bakuze kuko ku ishuri naciye sinavuga ni accident narasamaye ndatwara inda nkiri ku ishuri, maze kwitwara niho naciye nze ndagira indi rêve yo kwandika filme. Mugabo je muri Jesse nibaza ko ndiko nandika nka filme, navuga ati ndiko nandika nk'igitabo abantu bazosoma ninapfa kuko akantu kose kanshikira narakandika naravyandika nasanga ndiko ndandika umwanya munini, nkavuga ati ninapfa bazotora igitabo nabazogisoma kuko narumva ko ntoshobora gukina. Hanyuma mu nyuma cyo nisanga ngo nakinye amareresi ya mbere, mbona ko ndagerageje ndabandanya rero gushika n'ubu rero byaciye biba maraso. Okay Fanny, uvuze ngo wagize accident, peut-être yashobora kuba yari chance cyangwa ma chance kwibaruka umwana. Okay, hari umuntu aheruka kuvuga ngo mu Burundi kugira ubu mu star ubanza kwibaruka, uhora bishigikiye? Ivyo ntabyo nshigikiye kuko sabibarutse bose ari abastar kandi sabastar bose bafise abana. Ivyo ntabyo nshigikiye. Fanny, hari ikintu murandaba muri reresi ngaha mu Burundi, reresi ndundi irimo abakobwa bake. Eske wowe umaze kubibona, nimba umaze kubibona eske byo babiva kuki? Ndamaze kubibona nabwiye n'abandi bakobwa barabukomeye nyine dukore iki, urasanga n'abakobwa nyine babikunda kubikora mugabo bagakunda bakorere ku bandi. Ico nibaza ni ya migonzo y'abarundi kazi usanga sukwishima tutihagarara ko menga hari ukuntu tumeze umenga ata muntu w'umuhungu ari imbere yacu, menga twende dushobora kuca imbere. Nibaza ko ari ico kibituma kuko ugiye kuraba abakobwa benshi barindira bahamagare gukina muri kanaka, bo ni bake biyumvira ati je ngo mbe ntegure igikorwa hama mpamagara abandi bakina. Rero sinibaza sukudashobora kuko abakobwa mu Burundi turashobora, ahubwo nibaza ko ari kutihagarara ko kutarinda dimwe kudarinda hamwe n'uburyo nyine buragorana. Urabye ko filme kintu gisaba uburyo cyane, rero no ofisi zindi ngorane cyangwa iki bivana n'impamvu uyikora. Ego je ndemera nk'isacrifice jisha rambonye ndemera nkitanga ayo mafaranga ko mbe narose nkakora filme, ariko si twese dufite ivyo byumviro byo kuvuga ati reka nkore même si binsaba uburyo bwinshi reka ndakoresha filme. Okay Fanny, umuntu akubwiye ati abakobwa bakunda amaronko aciye hafi, c'est-à-dire aciye hagufi anyaruka, tukanya turamuye reresi mu Burundi yuko itariko irariha, ico urashaka kukitubwira yuko boba badashaka kubuza kubera atamahera ariyo bo kandi bifuza amahera? Bon nico nibaza ko kirimo abakobwa benshi bakunda kwiyumvira kurekura cyane bateko barabona ico bagombe baronke ubwo nyene. Yego. Okay Fanny, turabona ofise umwete ukomeye cyane muri reresi ndundi ndetse no mu bindi bikorwa byo kudandaza impuzu za fashion,
byo kudandaza n'ibindi bintu bitandukanye peut-être urashobora kuba ufise n'abandi wambika eske Fanny wowe uri kurakora cyane uri kuragira ama dépenses eske muri ama dépenses uhora ukora amareresi mu Burundi niyihe nyungu uhaye ubonamo ku ruhande rw'iwawe nimba ari amahera canke ibindi niyihe nyungu wowe ubonamo inyungu mu mareresi ndabonamo inyungu yo kungura abagenzi inshuti kandi ntiwoba umudandaza udafite abagenzi kuko commerce y'ubu isaba yuko ubuzinanye n'abantu rero muzinanye nabo bagaruka bakaguteza imbere ico kirimo kandi uretse n'ivyo jewe YouTube yanje irandiha. Okay, YouTube irakuriha. Eske kuvyerekeye kudandaza Manuel Mapana ku ma réseaux sociaux ubibona gute ngaha mu gihugu cyacu? Ni buke bisaba kwihangana nyene ni pole pole. Hoho muradandaza? Turadandaza. Tudandaza iki? Amafilme ubunyi abantu bayagura nuvuga ngo bayaguze ko kuyagura ni bwa bucuti nyene baba bagufise ko bakavuga ati reka tugure nko kuguterera cyangwa ubu nka filme mperuka gushira habona nakoresha amaseta kandi abayaguze bose ndazi ko atarayo bagiye kuraba bagiye kuyabika muhira akavuga ati reka tugushorere kugira tuguteze imbere ubone ko tugufasha mu mugongo. Eske Fanny indoto wufise muri filme guzika kuri no mwanya yoba iri yihe dufatiye en general mu gihugu cy'u Burundi? Indoto mfise muri filme nuko igihugu canje comenyekana biciye ku izina ry'iwanje na jewe kandi birashoboka ni nko kujeho president wa Nigeria nawe mugaba avanvika ndabatse nk'ubu hari ibihugu byinshi ndaratembera we nizaburajahe mugabo kwera filme ivyo bihugu usanga nyene mbona ati naho nzoje nzomenya ate kumbe ngane ahandi wa undi yarari ego. Okay, wavuze yuko ushobora kuba kunguka abagenzi canke ukunguka kuri YouTube. Eske YouTube ku ruhande rw'iwawe irashobora kugarura uburyo uba wakoresheje mu bikorwa byose umaze gukora? Buke ni ngo rugendo ni nk'ukunyi iyo uguze parcelle ushaka kubakamwe ntubona ya mahera watanzemo ako ya mahera wahora uri hamwe nko gupanga inzu parcelle yene urumva wubatse ibiri kiraya gusubiza dene ubona ngo yamera ngo nakoresha muri filme ngo YouTube igomba yangaruruko ariko buke sanga biriko biragutunga muri binabiri cyo ugasanga onye kuye kuri YouTube urayakoresheje iyindi filme bitakuvunye. Okay, nizere ko abakobwa n'abamama mga mu gihugu cyacu bariho benshi bafise ama talent yo gukina amafilme ndetse no kuririmba yaba gospel isadezo kunena hazimana yaba iri profane ariko kuba bafise izo talent benshi ntazo bahe barakoresha ariko turi mu ruhande rw'amafilme mu Burundi yari théâtre. Est-ce que ushobora kubwira iki aba bantu bicaranye amatala nkayo yose mu mihana iwabo bakaba bifuza uburyo buje bwihuta atari ubwo babanza guplanifia kugira bizoze à long terme, c'est-à-dire uburyo buzoze babanje gukora barusha? Kwanza abonye bafite impano zabo ziri muhira urashobora kuba ufite impano utabizi ko uyifise zibise mu kabati wa gazagazira bise mu kabati kuba zifise ndahera kuba zifise bagerageze basi baje hamwe n'abandi bakore nk'aka association nkakugira usanga bagize ngo ugasanga ari ama groupe ngo y'abanniversaire ama groupe y'ama baby shower ni mugire groupe y'abanyempano muri muhira muje hamwe hama mugaragaza impano zanyu zije habona kuko biragoye ko umuntu ni chance itaronka benshi ko umuntu azo gutora uri muhira ngo dukora n'igikorwa kanaka mugane mwagira iyo group y'abanyempano zikiri mu kabati tuzisokorore ubugirigiri bugira babiri umuzoja habona hanyuma abamaze kuja imbere yanyu bazoheza baze nabo babashigikire. Okay, uravuze ati ubugirigiri bugira babiri kandi uwo mugani no kuva kera kandi urazwi kandi kuri uwo mugani uduciriye ndashaka kubaza ikibazo ko eske mu Burundi ireresi mahemo rakora turabiye nko kuba musicien peut-être aba musicien bafise ama coopérative ama amical ibintu mwe nivyo sinzi kubibona bijya eske muri monde ya ireresi ndundi eske ico kintu cyo bakihari muba mufise association cyangwa coopérative ishobora kuba iri kirabafasha mu bintu bimwe muri leta? Navuga ko kugeza uyu munsi ntovuga ngo irahari mugabo iraha isa n'iyahari mu gisa n'idahari kuko
turi benshi muri iyo group mugabo ntitubona ngo biriko biragenda cyangwa ntibiriko biragenda usanga nta bintu ntibifashe gusa igihari nuko twogira urunani abarundi twese tukina amaresi tukagira urunani nk'ubu jewe hariho timu iraho y'Ingozi barantumye ko turiko turategura filme n'abandi baharo n'abandi nyene tuzodugana bo muri timu yanje dufashanye numva yuko ubwo ari rwa runani Okay, uravuze ko mufise nimba ari association cyangwa cooperative mugabo idafashe eske mu kuba muri uko kuba yoba idafashe ibyo byose hariho imigambi mwapanze mutegereza gushikako eske nimba atari banga mushobora kutubwira nk'ibiri cyangwa itatu muri plan zanyu muri association? Ikibazo kihari imigambi irahari myinshi muga ikibazo kihari umenga ntituvyumva kumwe twese ntituravyumva kumwe rigiye twese tuzoba twamaze kuvyumva kumwe nibaza ko hariho niyo migambi izociboneka neza nayo nk'ubu urumva biracari mu ndoto. Okay, biracari mu ndoto ivyo byose izo ndoto mufise hariho ikintu coza kikazi renforcer ni giki wowe ubona coza gifasha iyo group mayanyu iyo association ngaho mu gihugu cy'iwanyu kugira itere imbere eske ninde mubona muri ko muraraba yoshobora kuzofasha ivyo bintu iyo association canke ireresi ndundi kugira itere imbere ninde mwe mubona imbere yanyu? Ni Imana. Okay twavuze nga okay Imana irashika mu iraparticipa mu bintu byose navuze muri kino gihugu cyacu yaba muri guverinoma canke he na ikintu cyambena igituma navuze ati ni Imana ni kubera ko bisa ni ibintu byo kubanza gusenga twebwe ubwacu tukumva ko twishigikiye dushigikiranye mu ico gihe tumaze kugira urukundo tuzomenya ati tugende kwitura nabo boye ne bavuga ngo naka ngo niwe twogira kandi uwo naka nawe tutaragira natwa tagico turagira yewe bavuga ngo tugiye kumwereka gikuru no gusenga hama tugasengera nayo tukagira urukundo tukagira kumva ibintu kumwe hama tukaca tuvyereka abategetsi. Okay, Fanny uwo guhuza na son excellence président de la République du Burundi wo musabiki kuko muri izo iyo ni ngorane nini ikomeye cyane kandi n'ikintu gisaba appui ikomeye n'imitahe ikomeye ndetse n'igihugu gitegeza kubafasha ko ibindi mu iterambere ry'amareresi mu bindi bihugu hagiyemo n'amareta yabo n'igiki wosaba uvuga ati peut-être kirijwi giwawe rishobora gushika aho yo bari canke rikamushikira indirectement. Je duhuye na papa wacu papa Burundi kintu cyambere ndamusaba yuko yoshiraho ubushikiranganje bujejwe amareresi ko jejwe ibintu by'amareresi bukatwitaho katwitwararika tukagira ahantu tujya kubaza neza cyangwa gushikiriza ivyumviro byacu neza kandi uko bushikiranganje bukaba burimwo n'uburyo bwo kudufasha ndetse hakabaho n'ama competition yo kugira ngo tubone uko amafilme yacu afise agaciro mu gihugu. Okay, sorry. Okay, vuze ngo ubushikiranganje eske je ndibaza ko bwa buriho ministère de la jeunesse et de culture ndibaza ko yoba iri mu yoba ijejwe ibintu by'amareresi ndetse mu gihugu cy'u Burundi ndoba ni irahari mugabo urumva umenga ntivyitayeho vraiment barire umenga ntituzwe dimo umenga ibi byacu umenga sinzi muncha makeda prefani ivyo atubwiye ati ministère yiwacu twebwe abajene culture umengo siho turi kandi ariyo itujejwe urumva muri no maya dusaba yuko ngira naje ndimo. Okay, dusaba yuko iyo ministeri wacu zotwitaho zigadukurikirana ivyo turimo zigashika kuri terre kuko abajene bariko barakora cyane abajene bariko bararuha cyane kandi turazi yuko leta nayo dusaba abajene kwiyangaje kurondera mu bintu bitandukanye kwitunga mu buzima kuko ireresi mu bintu byo tungisha umuntu agatera imbere igihugu kigatera imbere uwo mukinya kazana ikintu gikomeye yadugije ni darapo mu makungu. Okay, gadusubire kuri Fanny. Fanny eske
wowe ku bwawe kugira nk'ubindi bihugu tubona bafise amasoko y'amafilme ni giki ubona cokorwa kugira isoko y'amafilme kuko narigeze kubaza ibintu bijanye na narigeze kumva sinzi ko ari cooperative canke association yitwa Obedeya wowe uyizi Obedeya ndayumva okay mu kubona atayizi canke ayumva uko nukubera ivyo byose iri mu bintu ibijejwe amareresi n'ibindi kanaka kuba atayizi no kubera peut-être ritamwitayeho nivyo bindi twavuga ko batigeze tubasaba gushika ku materre bakurikirane abajene bariko barakora ibintu byinshi bitandukanye bishobora gufasha igihugu bishobora gufasha bene igihugu ndetse bigafasha n'ugwaruka ruriko rurabikora bibaye ngombwa apana bibaye ngombwa ahubwo bishobotse bakadufasha akabaho n'amashuri yigisha ivya filme kugira umukinyi w'amareresi ahari amenye ibimuranga amenye agaciro kiwo amenye amategeko ngenderwako kuko hari ukuntu ubonye umenga umuntu wese arose gukina filme avyumviriye gusa acatera kina ntituzi tugengwa n'amategeko aya ntituzi ngo urumva hakabaho nk'ishuri nyene kigisha ibintu vya filme. Okay, merci. Hari ikindi nigeze kuva misi yahera ko higeze kuba hariho amasare do cinema, amasare y'amareresi ndundi aha mu gihugu cacu. Eske izo sare zoba zikihari baberekana ifilme z'abarundi? Igihugu ntavyo nkibona ndaberuka kera cyane mugo ubunye umenga bwo hari amasare berekana imipira gusa y'amasinema zindabizi vraiment gusa hari gihe aro nuziraho nishira hamwe kigeze gutorana filme yanje kwerekana ndabashimira baraduha envelope gatoya hama baragenda barazerekana mu ntara niyo nzi gusa Fani hari turazi yuko hahora haba organisation y'ama festival y'ama filme sinzi kungena yoba yitwa Festicabe nimbari n'ibindi vy'ibiki eske wowe umaze guparticipamo nimba umaze guparticipamwo wabonye akunguko akahe nimba utaraparticipamo ni iki cyatumye udaparticipa sindabija muyo ntuze kubera ko nivyo nene ko ndavuga mu Burundi nta bumwe buhari mu bakinyi b'amari hari ukuntu burya niko sinzi yuko uravyiga ko umenga turaciyemwe imigwi umenga abakinyi b'amaresi mu Burundi umenga turaciyemwe imigwi umenga ari akagwi ka babandi bariya n'abandi umenga ni ka babandi aho ndibaza cushaka ucuvyumva gasanga hariho imigwi kanaka idashobora kuronka amahigo yo kuja mwayo mahigano kandi twari gupasa kuko nitumenye iyo vyateguriwe nitumenye ukuntu vyateguwe yego Fani jewe namaze kuba ntembera gatoyi narasanze abandi mu bindi bihugu naho bwe ngo nkina amareresi je nayo nkina oya ni banzi oya urumva hari kuntu kugira bafashanye n'amashirahamwe abari muri ico gihugu kugira aba artiste bazi bararonka gouvernement iba yobrija ayo ma societe gukoresha ba star muri ico gihugu ugasanga Swati Fani amanitse ngaho centre ville kwica gipankate kininiya urakibona kijya umugabo ndiko ndarengana mbona ko umuntu ntazi ngira tuzova tunahuye ntanazi ntaririmba ntagira ntanazi eske ico kintu wowe cyakira gute ico kintu je ndacakira nabi cyane kubera ko je no kuri ivyo bintu no kwijida basavye baze babigire vraiment wadu ugasanga nka publicité y'ikintu cyo mu Burundi ugasanga kiri ku muzungu cyakiri ku muganda cyakiri ko abarundi kazi turahari kandi ataco babaye nabo nyene babereye kuja ahabona kandi bariko barakora kuburyo umuntu wo mu kindi gihugu yinjiye mu Burundi akabona ifoto wow ndibuka rafa pase no naringiye mu Rwanda ncinjira neza mbona ifoto ya Papa Sava nararyohewe vraiment ndavuga ati kwerekana agateka ku gihugu n'agateka ku muntu nyene w'igihugu cyo wibaza winjiye ukakibona ifoto yanje umurundi kazi usanga bitesa eske ujode uko twiyemera nyene twikunda kandi ni gwa rukundo habuje urukundo vraiment winjiye muri ville ubona haje imbere yawe umanitse wewe nyene no cyane numva ubwoba ufite ikintu yutera ubwoba ashobora gutera ubwoba cyangwa ukagira novuga nigishika kuko hari abarira kubera kuryoherwa mu gihe uba wibonye kuko aba ari ikintu gishasha uburiko winjiza amahera uburiko winjiza ubutunzi muri famille ndetse no mu gihugu okay Fani
twobandanya twovugana vyinshi kuko biruzuye cyane gose, ariko ava yuko duheza nagomba ndagusaba usabe ikintu abagukurikira ku marezo sosiyo yabo n'abakurikirana Sandi Umoja TV, ubatekerera akajambo ko tuma bagukurikirana ndetse natwe bakadukurikirana. Abakunzi ba Sandi Umoja TV nabasaba yuko mugire cyane apana subscribe gusa, biya subscribe nasanze atakimaze kuko uyigira rimwe vrema, mugire partage yishidishoboka, biyo usanga muri ko murungi kutu video tutaga partage ibiganiro bya Sandi Umoja TV, hama kandi mubikurikirane kwanza, mubanza kugikurikirana mukakira kuva ko naho gushika kwihereza, nabaca bakiriko kiragushisha ntacu kirabe gusa tu nabura kana kamuza gukundamo, hama ugire partage ahantu hose hashoboka. Subscribe yo urabizi kutegeza kuba wayigize na like na commentaire zitavuna abashe n'ukuri uruzuba umuntu aba yagiye ku ruzuba yitanze kugira ngo gushikirize amakuru ameze neza ibintu bigezweho, kaje usanga bakubise commentaire ya ivuna vrema, commentaire nziza, partage, subscribe sinigonda ivuga, hama muce muzani wanje bakunze bafanira vine muzi kuri channel yanje, subscribe ndazi yuko wamaze kwigira, ugire partage ibikorwa by'wanje. Ikindi naco mwumvise hano hari publicité mudutumira tuzikora, Sandi Umoja TV irabishoboye, nanje ubwanje ndabishoboye, hama tugire urukundo, tugire gushikikirana, ndabakunda cyane. Okay, merci Fanny. Hama banywanyi ba Sandi Umoja TV, ikiganiro twaba tugihereje ngaha nkuko yabivuze, ntimubagira kugira subscribe, gushona kuri subscribe, notification, hama mugira ama commentaire. Yavuze ngo hariho commentaire ngo mbi zimuvuna, ariko commentaire mbi sometimes il faut critique. No, commentaire mbi navuze kadaye kubwira. Commentaire mbi navuze ni nkigende buka nkigira udufilme tugufi, wazomva ngo nenka umwagiziki. Filme uri kuraraba y'iminota nkine mba nayikoze umusi wose, narushe natemfashije nagize ngo nkahore mugizika. Birajyana umutima ukavuga ati none gasha nk'uyu vrema, cyo kazava ngo ngo mwe muri ko mugira iki ngo ntimutunyarukirita, uburyo bagweze buragoye. Okay, uburyo buragoye ariko nukwihata ko mwagiyemo. Okay, banywanyi ba Sandi Umoja TV, tukaba tugejeje ikiganiro, turabakunda, ibishashe biguma biza. Ciao.